woba uja mu mihango bigoranye? Imihango yawe yoba iza ari myinshi cane? Woba uja mu mihango iminsi myinshi cane? Niyahe nyishu y'ibibazo umurwayi yoba afise? Gerageza wivure ukoresheje ibimera. Imihango yawe yoba itaza? Yoba yarahagaze? Imihango yawe yoba iza nabi nabi? None twivure gute dukoresheje ibimera? Imihango ni ikintu gihanze abantu benshi cane, hakaza duke ntibize, canke uraribwa ugomba uje mu mihango, ariko inyishu y'ivyo vyose irahari. Reka kwirirwa urivuruga, irahari. None n'imihango twoshobora kuvyivura gute? Kuribwa ugiye mu mihango, kubomoka hakaza ibintu vyinshi urimo, hakaza amaraso menshi uri mu mihango, kuja mu mihango igihe kinini, kuba imihango yarahagaze. None ivyo bintu navyo twovyivura gute? Kandi biraduhanze, biratuma abantu bavyibuha, biratuma abantu baba mu buzima bubi, biratuma umuntu yama abuze amahoro. Ariko no munsi haje inyishu y'ivyo bibazo vyose, ukuntu dushobora kuvyivura kandi mu gihe gito cane. Imbere yuko tutarabandanya, twasaba mugire share, like, comment, subscribe kugira ngo amakuru yose azoza araca hano, inyigisho zose zizoza ziraca hano kuri runo rubuga zizogushikire bitagoranye. Tubikore gute? Hinge tubandanye imbere gatoya. Nshuti, ndonderera ikirungo c'icayi bita karafu, canke mu rundi rurimi rw'igifaransa bayita clou de girofle, mu congereza bayita cloves. Karafu, clou de girofle, cloves y'indonderere. Umaze kuyironka, tugende ukuntu baca bayitegura. Ariko abantu benshi barayitinya kubera irazimvye. Uno munsi twaba tuvugana ikiro ca clou de girofle coba kigeze nko ku 60 canke 80 kuri kwa Siyoni. Ariko amagara asumba amajana. Ntuharura inoti, harura icuguze akamaro kigiye ko kumarira. Ukuntu bishobora kugenda, gerageza uharure ibihe vy'imihango yawe. Uhejeje kubiharura, ico ukora sikindi, gerageza hasigaye iminsi 7 kugira ngo uje mu mihango. Hagati y'iminsi 7 n'iminsi 3 ugira uje mu mihango, cufata ubutete 20 bwa clou de girofle, buteke muri litiro y'amazi. Cukanagara urondere amababi y'ipera, shiramwo amababi 20, cubiteka. Cufata inusu mu gitondo, inusu sasita, inusu ku mugoroba. Naho ushobora kuza mu mihango uriko urabifata, ntuhagarike, bandanya ubifata kugeza ukwijije iminsi 7. Bisabwa yuko ubifata hasigaye iminsi 3 kugira ngo uje mu mihango. Waribwa ntuzosubira kubibona, waje mu mihango nabi ntibizosubira kuba, canke nimba haza bijya bintu bivuze umengo ni ibintu vy'ibitoretoro, umengo n'ubuseri, bijya ntibizosubira kuza.
ku muntu ataja mu mihango neza, nimba vyoshoboka canke imihango yahagaze, fata kurudo jirofe, fata ubutete 5 bwa tungurusumu, fata n'amababi 20 y'amapera, bicumite ku ziko, biteke muri litiro 1 n'igice y'amazi. Cuza urafata irobo mu gitondo, irobo saa sita, irobo ku mugoroba, bifate iminsi 21 gushika ku minsi 30. Ariko nimba umaze igihe kirekire utaja mu mihango, ubonye imihango ije, bandanya ubifate. Nimba ubonye imihango ije, bandanya kubifata kugeza iyo minsi ikwiye. Ariko niba bifata ukabona iminsi 3 iraheze biguma bibomoka ari byinshi, cuhagarika gushiramo tungurusumu, cukoresha kurudo jirofe n'amababi y'amapera. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ku muntu azi yuko afise ikibazo c'imihango canke y'amaribwa, nshuti yanje, gerageza uzurahekenya igitunguru gitukura. Ariko bisabwe yuko uzoza urahekenya igitunguru gitukura iyo udafise ikibazo ca constipation. Uzi ko wituma nabi igitunguru gitukura, ntabwo ari ciza, ntabwo ari ciza. Sinzi ko ahantu turiko turatahura, ntabwo ari ciza na gato igitunguru gitukura. Hanyuma ikindi kintu nashaka ndababwire ku bantu b'abakenyezi, kenshi iyo muri gukora isuku muri dushe, nabasaba mukagerageza kuza murareka kuza muriyogesha isabuni muri sex. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, koresha amazi yonyene. Ikigira gatatu, kirazira kwinjiza intoki muri sex. Nimba ushaka kugira isuku mu gitsina gore, cisha intoki, koresha intoki hajya hejuru, nimba ushaka gukora isuku, muri sex, ntiwinjizeyo intoki, cisha hajya hejuru, sawa, hajya ubona imicafu iri. Ntugire ngo ufate ngo winjize y'intoki ngo ugire uku, oya, ni bibi. Kuko urafise kubikora ukaba uri korongereza yandi ma microbe. Rero aya maboko y'iwacu ntabwo tuyizeye yuko dushobora kuyashira muri sex. Ikindi kintu naco, iyo ugiye kwihagarika ku mwanda muto, nshuti zanje, iyo ugiye kwihagarika ku mwanda muto, gerageza utwara amazi. Uhejeje kwihagarika, ca wiyoza n'amazi, ukora isuku. Kubera ko ajya amasobe, hajya uheza gusoba, amapipi akaca korokera hajya hepfo ku marebe, hagasigara ukumva umengo hazigayeho utuntu dukanyekanye. Bijya bitera ikibazo c'ama infection. Uno munsi urabikora, ejo ukabikora, hirya ejo ukabikora, yama infection azoguma agirante, azoguma aza gusatira.
uzoza usanga yinjiye imbere mu gitsina. Infection vaginale, infection PD, infection zindi zose ziri kubisemo. Ikigira kandi, kirazira iyo ugiye ku mwanda mukuru kwitawaza ukoresheje amazi uzana imbere, kuko kujya uzana imbere hari igihe hava hutuzi tugatarukira muri sex. Ayo yose n'ama microbe buri kurinjiza muri sex yawe. Please ndabasabe rero, gerageza mukore isuku neza kugira ngo ibitsina byanyu bigume bimeze neza atagasembwa na kamwe bifise. Twirinde ama infection. Ikigira gatatu, umukenyezi kirazira kwambara isiripe ikanye. Kirazira kwambara isiripe ikanye canke itaruma neza. Ikigira kandi, umukenyezi wese ahava akagera. Umukenyezi wese ahava akagera namusaba ko iyi mpanuro yayumva. Iyi mpanuro nziza cyane ku bavyeyi, ku bakenyezi, ku bigeme. Iyo muriko murakora imibonano mpuzabitsina, si vyiza kwihanagurisha agatambara. Iyo uhejeje gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, si vyiza gukoresha agatambara. Kagatambara sawa urakihanaguje, aho nyene uciye ugenda urakameshe uranikiye. Deje hajya ukanikiye, ntuyizeye yuko atama microbe ahari, atama bagiteri hajya ahantu ahari. Wowe uciye uva ngaho, deje uragiye, murahejeje kubikora, uciye uva kavana hantu, uciye uzana mu gitsina urihanaguje. Ya ma bagiteri n'ama microbe yose ukuye hajya, uciye uzana muri sex urahanaguje. Nshuti, urumva yuko wiprotege. Amazi, fata amazi meza, uzi yuko atafite icyunyunya, atacyunyunyu kirimo. Muhejeje kubikora, genda wiyuhagire. Urabe yuko utazoba muzima. Rero hariho ibintu twebwe dukora tugasanga turiko turikwegera karambaraye. Ikindi kintu naco, umukenyezi iyo aba bishoboka, ku munsi aba akwiye guhindura suvetema inshuro zibiri. Mu gitondo ukambara imwe, ugeze saa sita aho woga kura ambara iyindi. Canke nimba wowe uri ku kazi uvuga ati sintaha, aba mama ndabemera, mutwara udushakoshi, shiramwo suvetima yawe. Hageze saa sita genda muri dushe, gura kinju, niwita wazi neza, witunganye neza. Hanyuma ya yindi wari ufise, curaba akantu kagapapiye ushobora kuzingiramwo, shira mu ishakoshi yawe, uraza kumesa niwagera mu rugo. Wambare iyindi, kubera ko kujya kubira indugumba ukaca uva mu gitondo gushika ku mugoroba wambaye ya suvetima na ya ndugumba wiriranwa, bijya bizana iyindi ngaruka mu gitsina gore. Bitera izindi ngorane z'amabakiteri n'ama infection n'ama microbe mabi mu gitsina gore. Ariko bikoze uko, hariho ibintu bimwe bimwe buri kuririnda. Tutaraja kure, ikindi kintu ushobora gukora, abantu b'abadame murakunze kwiyorohereza, ugasanga umudame araye yoze,
mu gitondo akaca avyuka atumuka ngo naraye noze. Woba uzi yuko burya uko buryamye yuko sex yawe iguma isohora ibintu vy'amamikrobe biba biri imicafu ibiri indani, nta kintu igitsina gore kiriyuhagira, kiriyoza, kikiyoza, igitsina gore kiriyoza. Please ndababwire, wowe hajya hejuru ucisha amazi, hajya buri kurakura ko ijya micafu iba yasohotse hanze, muga nawe ukaca uvuga ngo hinge ndagufashe winzize y'intoki. We uyikuronona ibintu. Uri kuronona ibintu. Oza hajya hejuru hari imbere si gwawe. Ikindi gikurikira nashaka ndabasaba, yemwe bantu bima, ku bantu b'abakenyezi, kirazira kwisiga amavuta yariyo yose mu gitsina. Kirazira kwisiga isabuni yariyo yose muri sex ngo ndiko nduhagira, kuko ijya sabune canke ajya amavuta ni produit chimique. Hanyuma urabona nk'isabuni bashiramwo ibintu vy'amaside uca ukubita muri sex, wewe wiyumvira ko ejo bizoca bizana iki? Ejo wibaza ko bizoca bizana ingaruka inyinshi imeze gute? Wibajije tuvugishanye ukuri, turakoze twese. Ikindi kintu naco, nimba ugiye kuri toilette ukavuga ati ngomba nitunganye neza muri sex, karaba iminwe yawe neza. Hanyuma uhejeje gukaraba ya minwe yawe, uca ubona kuronka opportunity yo kwiyoza neza muri sex. Impamvu ndakubwiye ko wiyoza iminwe yawe sukundi, wowe ufashe amazi yawe, ndagiye kuri toilette, no ku mwango wa toilette urafashe kuruguruye, uragiye uritumye urahejeje, uciye ufata y'amaboko wuguruza umwango, ntuze ama microbe n'ama bacteria wakuye hajya, uciye uza gukoresha muri sex. We wumva none ngaho ntibyoroshe please mes amis, ubuzima ntibworoshe. Bisabwa rero ko dutegerezwa kuba hange, kuba makini, kutekinga care kugira ngo turabe yuko tutoshobora kugira ibibazo muri ivyo bintu. Ikindi kintu naco, abakenyezi kuza muragira isuku umwanya ku mwanya kuri sex zanyu, ufata akajireti kugira ngo hagume hasayangana, kubera ko bijya bintu uko bitera biba byinshi niko bitera bizana n'ama microbe. Kuko nk'imicafu dufata nk'ubu urafise kubura warayutoze, ya micafu yose yava muri sex ikaciza igahomako, ukaca wambarira ko suvetima urahise no kukazi. Iyo ubizindukumba ubiziki n'ibiki byose bice bihurirana na bya bindi byafata kwa bijya biporo bijya byirabura usanga ko aho nyene indugumba iki aho uciye hose ugasanga ufise agahumuro kabi. Reca wimvira rero kajya agahumuro kabi gasohotse hanze hari yindani kariko karatera ibindi bibazo bimeze gute. Je ndahanura yemwe, aho ngeza hiwanje ndahanura, kandi ivyo byose ndabikora kugira ngo dushobore kuba twogerageza kwivura.
ukazosanga umudame imisi yose yamana infection ntihera, akayivuza igakira, akayivuza igakira, akayivuza igakira, ugasanga arayivuje no munsi ejiragarutse, arayivuje no munsi ejiraga, none izoreka kugaruka gute kandi nawe atasukugira? Sinzi ko ahantu muri ko murantahura, izoreka kugaruka gute kandi nawe atasuku ugira? Je ikintu ngire ndababaze nico, wewe ubwa mbere ubwawe nta suku ufise kameme, hanyuma atasuku ugira ucumbwira yuko ngo narivuje infection yaranse gukira, ngo sinzi ngo je ngo nzokira gute? Uzokira gute nyene kandi nawe utivura? Oya, tugerageze kuza turivura dukoresheje ibimera, kandi bizodufasha cyane, bizodufasha cyane vraiment. Ndiko nagera kugeza kubaha inyigisho no kubaha impanuro. Hanyuma nagombe mvuge nko ku bantu bashobora kurongorwa, bashika mu ngo ugasanga bagize ikibazo cy'ama infection, ugasanga bagwaye infection kandi ukazusanga bongeye kugaruka kandi kuza gufata umugabo ngo ni wanyanduje ibiki nibiki. Izingo zacu ntizoroshe, izingo zacu ntizoroshe guys. Murihangane gato, murihangane gato, indugumba iranteye gatoya, mwihangane ngomba ya rero ugasanga uri kuratera induru ku mugabo ngo wanyanduje infection, wanyanduje infection, wanyanduje infection. Oroke ugasanga ibyo uri kurabwira umugabo sibyo, ibyo uri kurabwira umugabo ko yakwanduje infection sibyo. Ati gute? Wewe uno munsi urarongowe, umaze kuba urongowe, uciye ushika ku mugabo, ushitse ku mugabo ugasanga umugabo wawe aripanze, mutanguye gukora imibonano mpuzabitsina. Wewe sawa ntiwarongowe ukiri sugi, ntiwarongowe ukiri sugi, warongowe warabikoze, ariko ni kakandi ko kuyiba. Ariko ushitse mu rugo uciye utangura gukora imibonano mpuzabitsina guhera ku munsi wa mbere gushika ku wa mbere, guhera ku itariki imwe gushika ku itariki imwe. Umubiri wawe wakiriye ibintu byinshi utarumenyereye mu mwanya muto. Icya mbere na mbere, umubiri wawe utegerezwa kugira ihungabana. Umubiri wawe utegerezwa kugira ihungabana. Rero iyo umubiri wawe umaze kugira ihungabana, none ugomba umbwira ko hazoca hava mwiki ya infection zo gusiga. Rero ntimuze muratana kuyikuvyo ngo umugabo yanyanduje ibiki nibiki, usange muri ko murakwegana mu mashati. Oyaye, ntimugakwegana amashati inshuti zanje, ntimugakwegana amashati. Ujya mugabo wawe ntayo yakwandukije, ahubwo umubiri wawe nawe wakiriye ibintu byinshi mu mwanya utariwo. Bimeze nk'abajya abantu bagwara gute. Rero ku bantu bagwara gute, dufate umuntu yakuriye mu gisagara cya Bujumbura, ajya inyama guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere, umubiri wiwe waramaze kuzimenyera, arafise acide urique ariko iri normal. Wewe tukuvanye Igitega mu Ryasoro canke tukuvanye
mu za Kayogoro hariya mu za Makamba, tukuvanye hariya mu za Gatwe, mu za Gikurazo canke hariya mu za Musenyi uja ku Mugina, tuciye tukuzana ni Bujumbura, kuko hariya ndazi inyama uyirya ku Nweri no kwibonane, canke tukazoka kugurira ari ukugwaye, ati basi hingende mugurira akanyama twumve ko yofungura. Usica mu gisagara ca Bujumbura usanze inyama nizo bagize vya biharage wahora wirirwa ko hari iwanyu, za nyama uciye uzigwa ko yori uraziriye kubera umubiri wakiriye ibintu utarumenyereye vyinshi kandi mu mwanya muto. Aho nyene acide urique irafise kukiripuka vupu. Ya acide urique imaze kuvumbuka, ikibazo kica kihaba sikindi. Ahubwo mumbwire nturakagwara gute? Nturakagwara rheumatisme? Ingingo ntiziratangura kuvyimba huzuye mw'urugezigezi? Sinzi ko ahantu muri ko murantaho. Rero twari dukwiye kwiga kumenya ni gute ibintu bishoboye kuza tuvyakira. Ntikije gisigure ngo ugiye ku mugabo urarongowe ngo umugabo yaranyandukije, no. Ntuzu ufate ngo je ngo ndagiye ku mugabo ngo sitseyo ngo nciye ngwara ngo sinzi ngo iyo nabikuye, no. Infection yandukira mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Icya mbere, kujya kwiyuhagira neza, kutagira isuku bikwiye muri sexe, icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, kwambara suvetima itumye neza, ibyo biratuma umuntu agwara infection. Gatatu, izi tuwarete twese duhurirako inshuti zanje, izi ziratuma abantu dame benshi bagwara ama infection, bakagwara amagonoreya, amasifilisi, kubera ko winjiye muri tuwarete ugasanga iryo tuwarete winjiyemwo ivuwemwo n'umuntu afise ingwara imwe muri izo, ari sifilisi, ari gonoreya, ari infection, ugashika ukicarako. We kajya kantuze kajya kotsi kapfe kugutumirako, aho nyene murajanye. Uzotangura kumva waka mu gitsina, ubabwa, ugirane. Ari nka sifilisi ejo ukazoza usanga utanguye gusoba ibintu by'amaraso, hagatangura kuza ibintu vyera bimwe binuka biteye ubwoba. Igitsina gore ni ikintu kiri danje gose. Ego abantu barazandurira mu bintu byo gushurashura, barazandurira mu bintu byo gushurashura, barazandurira mu bintu biri mu nzira zitandukanye, ariko rero twari dukwiye kumenya kwivura dukoresheje ibimera. Iki kiganiro ndagitevye ko kubera ko abantu benshi bakunze kumbaza, abantu benshi barakunze kumbaza cyane, ariko rero uyu munsi nari nifuje kugira ngo ndabasigurire neza cyane ukuntu twoshobora kwivura bagenzi banje. Nariko ndabereka ukuntu twoshobora kwirinda nuko twoshobora kwivura ivyo bigwara by'ama infection vyananiranye byirirwa biragetagura abantu. Ugasanga umuntu yaramaze kwihebura ngo sinzokira ngo kubera ngo infection ngo ngwaye igihe kinini. Ugasanga umuntu yariranze ngo jewe byaranse ko nkira, ati nivuza imyaka 20 ariko byaranse yuko nkira. Imbere yuko kira manzura be condition ubayemo zirakwemerera. Ibyo byose ni ibintu dutegerezwa kuraba yuko bidashobora kutubera intambamye mu bihe byo kwivura. Sinzi ko dutahuranya aho hantu. Kuko iyo umaze kugira ko karanda ugira ibibazo byinshi, uruma mu gitsina, amatiyo do farope akononekara,
ugasanga ugiye mu mihango uraribwa. Ivyo byose ni ibibazo biterwa n'ama infection. Ariko rero nasaba yuko twakwivura kuko turakuze kandi tumaze kwigishwa byinshi. Iki kiganiro reka ndakigarukirize hano no munsi, ariko nzokibandanya shishikare gutanga inyigisho zihagize cyane y'ukuntu abavyeyi, abadame, abigeme mwoshobora kwivura mukoresheje ibimera, kandi mukivura muri mu mihira yanyu, mu ngo zanyu, ku bintu mwebwe nyene mwiterera mu mirima, musanga mu isoko, kandi bikabafasha mu gihe gito cyane. Iyi video gerageza muyikwiragize ku bantu benshi batandukanye, kandi bizobafasha cyane. Murakoze cyane. Gira share, like, subscribe na comment kugira ngo iyi nyigisho ntifashe wewe wenyene, ahubwo ishishikare no gufasha abandi benshi cyane. Murakoze cyane.